tuza kubaganira ku vyerekeye amagara y'abantu na cane ku vyerekeye ibiyayuramutwe. Turafise umutumire w'iteka ngaha ariwe Abel NSHIMIRIMANA, si ubwa mbere mubonye yamadushikiriza ibiganiro na cane vyerekeye ingwara zo mu mutwe. Reka manda muhe ijambo abidondore aheza basigurira. Yitwa NSHIMIRIMANA Abel, si ubwa mbere nza mu kino kiganiro. Uno munsi tuganire ku bijanye n'ibiyayuramutwe hamwe n'isano riri hagati yavyo n'amagara yo mu mutwe. Mbega tuvuze nk'ibiyayuramutwe twovuga nk'ibihe? Tuvuze ibiyayuramutwe murabona yuko societe ikibano tuba tubayemo, igihugu tuba tubayemo, akarere, isi iraduhereza ibintu dufungura, ibintu twihereza dufungura tunywa. Hanyuma rero muri ivyo hakaba harimwo ibitanga nk'ico no kwita ibintu biryohera abantu. Rero muri ivyo hariho gihe biryohera umuntu bikamuryohera ku rugero rwo hejuru kugeza yaho uwo muntu usanga asigaye umengo ni nk'umucakara, ugasanga umenga asigaye ameze nk'umupfungwa, agatakaza ikintu cyose citwa ubwigenge kuri ico kintu. Aho rero muri ico gihe bica bifatanije no kungene mu mutwe mu bwonko haba hariko haritwara, usanga amagara yo mu mutwe yabaye nabi. Aha novuga nk'ibiyayuramutwe benshi tuzi, hariho tabi, hariho urumogi, hariho inzoga benshi bakunda kunywa no ngaha n'ahandi. Mu bisanzwe abantu bashobora gukonsoma cyangwa kwihereza bibayabaye, umuntu ntacashoka avyita yuko vyamugiriye ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe. Mugabo uko dufatiye ku bimenyetso bimwe bimwe, nk'akarorero mu gihe umuntu anywa nk'inzoga canke anywa itabi canke anywa urumogi canke anywa ico kindi kintu cyose kiyayuramutwe ku rugero bitagikunda yuko yikontrola, ni nka wa muntu uzokumva bamuhamagaye nka saa sita z'ijoro bati ngo ndakugurire amstera ahantu, akumva umengo yovyuka, akumva umengo nta liberté agifise, iyo bita consommation compulsive y'ikiyayuramutwe. Ubwa kabiri novuga ni nk'igihe umuntu mu gihe yabuze ico kintu aca atangura kwibona ko ibimenyetso vyaba ivyo ku mubiri canke vyo mu mutwe. Nk'akarorero sinzi ko murabona birakunda nko gushikira abatama bamwe nk'iyo hajya avyutse mu gatondo ugasanga ariko radegedwa, mugabo wamuhereza ikirahuri c'urwagwa canke kiyeri canke yanywa itabi, agaca asubira umubiri we ugasubira gufunctiona neza. Hariho n'abandi banywa itabi canke urumogi usanga ariko arava nk'umwuna kubera yabuze ico kintu yahora yihereza, mugabo yacihereza ugaca umengo biraheze. Ikindi kimenyetso cerekana yuko umuntu biyayuramutwe vyamufatishije neza ni nk'akarorero mu gihe uwo muntu araguma yumva umengo arafise ugushaka guheba ico kintu, mugabo akagerageza uko ashoboye kose, mugabo bikaguma vyanka. Hanyuma kandi ikindi no kongerako ni mu gihe uyo muntu usanga ico kintu akonsoma camukuye ku bandi bantu, ugasanga nta intere agifise ku buzima ku bindi bintu vyose, haba ku kazi haba mu muryango, we akaguma yiruka inyuma y'ico kintu gusa, akabona mengo ubuzima bwiwe bwose busigaye bwagarutse ku ico kintu gusa, ibindi vyose ukamengo ari desinteresse. Mw'ico gihe nukuri amagara y'ubwonko y'umuntu abatanguye kugira ikibazo, haba hanakenewe yuko hagira ico bamufashije. Bakunze kubona ku binyobwa na cane z'iyo nzoga zikaze cane, canke wanashaka bajya abantu bamwe itabi, ugasanga umuntu kubera kabuza agatabi akabura amahoro, ugasanga biranse ko afungura makabonye agatabi akakamutembereze karonderaho akagurira canke ukamuhereza. Ugasanga ni no mu binyobwa naho nyene hariho umuntu avuga ati jewe ntanyoye akacupa sisho gufungura sisho kuryama. Burya navyo birasho gutuma umuntu agira ingaruka mbi mu mubiri w'umuntu canke mu mutwe w'umuntu. Ico wanashimakiriye no mu vyo nayemeje kuvuga. Mu bisanzwe uko bigenda, hariho mu mutwe ivyo bita imisimburo, iyo bita dopamine, bita mu gifaransa bayita hormone du plaisir. Nukuvuga n'umusimburo ukogwa n'umutwe n'ubwonko ubonekana canke uja mu vyerekeye n'ukungene umuntu aryoherwa. Mw'ico gihe rero ni hahandi umuntu anywa
dufate nk'akarorero k'inzoga. Uno musi uranyoye icupa rimwe y'ikiyeri, icupa rimwe rya Primus. Urumvise yuko iyo cupa rigushitse rirakuryoheye, urumva yuko nyene mu mutwe umerewe neza kubera iyo dopamine yabaye secrete ya ikorwa n'ubwonko. Hanyuma rero uko uzonywa iyo Primus niko misi zokurikira uzokumva umengo wo kongereza iyindi Primus ya kabiri. Ikindi gihe Primus ya kabiri ntigushikane kuko kuntu wumva yuko waryohewe niyo Primus, ubwa gatatu ukumva wowe shirako iyindi ya gatatu canke uko ugendura urakonsoma iyo bita tolerance neurobiologique, ukumva umengo woguma wongerezako nitabi nuko nyene n'urumogi nuko nyene n'ibindi vyose dushobora gushira mu mugwi w'ibiyayuramutwe nuko nyene bifunction. Niho rero uca usanga uguma wumva umengo mu mutwe ntutekanye, ukumva umengo uciye n'ahantu bariko baranywa inzoga umengo wobasaba, ukumva umengo wo telefone mugenzi wose wamubaza ikijanye niyo Primus canke n'iryo tabi canke n'ugoromo canke nico kindi kintu cyose kijanye dushobora gushira mu mugwi w'ibiyayuramutwe. Naho rero amagara yo mu mutwe abatanguye kumera nabi kuko bica bigutuma ubuzima bwawe bwose umengo usigara waburekeye iyo Primus, usigara waburekeye iryo tabi canke waburekeye nukuvuga ivyo urondera vyose uzobirondera wifadikije kuri iyo Primus cyangwa kuri iryo tabi, ugasanga uguma igihe cyose mu mutwe nta yindi preoccupation ubufise atari ico nyene. Ejo kuba ariho isano riri hagati y'ibiyayuramutwe hamwe n'amagara yo mu mutwe. Aho nibaza yuko bica binsaba ko mvuga ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe, ni kuvuga nkuko nariko ndabivuga. Ubwa mbere ibiyayuramutwe biratuma umuntu yigunga. Umuntu yigunga no kuvuga kenshi usanga mu mutwe usigaye ubuzima bwawe bwose bufatiye kwico kiyayuramutwe cyamaze kugufunga. Ugaca usanga na ya migenderanire wari ufitaniye n'abandi yo kwiteza imbere yo gufashanya kugira ngo usanga byose wabihevye. Ibiyayuramutwe kenshi na cyane iyo umuntu yabibuze icyo bita syndrome du sevrage, urasanga binatuma umuntu abura itiro, ugasanga umuntu asigaye abona umengo nta valeur gifise, akumva umengo nta mu bandi ntiyojayo kubera abona yuko ubuzima bwiwe bwose mu bisanzwe buba bwamaze kuba mu minwe. Ni nk'umuntu mu bisanzwe ari mu gasho ivyo biyayuramutwe nivyo babisigaye bigutwara, nivyo babisigaye bijeje ubuzima bwawe, wewe busigaye uri novuga nk'umu esclave. Naco gituma abantu bavita dependance canke ama addiction, no kuvuga umuntu ubuzima bwawe bwose babasigaye budependa nivyo biyayuramutwe. Aho ni ku ubuzima bw'uwo muntu, aho sinavuze ibijanye n'amagara au niveau de la santé physique, amagara ko ibiyayuramutwe muri rusange biratera ingwara. Sindi umuganga ngo ndabisigure cyane gose mgiconze nuko zitera ingwara. Nta utazi yuko inzoga nyinshi mu gihe zakugize umuja wazo zitera ingwara, itabi, urumogi n'ibiki. Hanyuma ikindi ku buzima bwacu bwa misi yose hariho nk'umuntu usanga ashobora nko kuba ari ku kazi akabona telefone y'umuntu amutelefone kugira ngo amugure inzoga, canke hariho n'umuntu ushobora kuba muri kumwe no mu nama ukazibona asohotse kugira ngo aje kunywa itabi canke aje kunywa urumogi. Hari haba murambona bari no mu misa usanga asohotse imisi itarahera ukazibona aragiye gufima, ukazibona aragarutse. Umva ivyo byose n'ibintu bishobora gutuma umuntu akazi kiwe ka misi yose aba atakigakora nk'uko bitegerejwe. Hanyuma kandi tutibagiye no kubijanye n'ubutunzi bw'umuntu, gukoresha amafaranga y'umuryango, kubera iyo umaze kumva yuko ubuzima bwawe bwose buhagaze kugufata ikiyayuramutwe, no kuvuga yuko udufaranga ufise uguma wumva umengo amafaranga ufise yose nakujana mu kabare, amafaranga yose ufise nayo kugura ico kintu cyose cyamaze kukwifatira. Kuko kenshi usanga n'abagenzi bawe usanga atari babagenzi mukorana umugambi w'iterambere, mugusanga ahubwo ari babagenzi muhurira gusa
ico kiyayuramutwe ku buryo uwo mugenzi unamusavye n'amafaranga kugira ngo uje kuyakoresha ikindi kintu kizima ataguhereza umusavye ayatuma mufata ico kiyayuramutwe akiguhereza n'umutima weze. Urumva rero yuko kubijanye n'amagara yo mu mutwe ibiyayuramutwe birafitaniye isano cane gose, kuko umuntu ubwonko ntiba bugikora neza nkuko bwategeza gukora, umuntu aca ahinduka uravye imibereho yiwe n'imigenderanire afitaniye n'abandi hamwe n'akazi kiwe ka misi yose. Tubona abantu bagwaye mu mutwe cankwe aba bantu nyine uvuga bashobora kugira izo ngorane z'uko umubiri ushaka gufatwa kubera batabwingingi bafise kubera ibyo biyayuramutwe bishobora kuba vyabatwaye, ugasanga barafashwe barabatwaye kwa muganga barabavuye barakize baragarutse, kandi mbega si gufata bya biyayuramutwe nyene za ngorane zibandanya kuba zazindi nyene. Nkuko navuze yuko ari ubwonko bumera nabi bugakora ukutariko, bisigura yuko umuntu yamaze kwifatirwa cyane n'ibiyayuramutwe baramujana kwa muganga bakamugirira icyo bita desintoxication, no kuvuga wa mutwe wa musemburo navuga dopamine uba utagikora neza, ubwonko buba butagikora neza, nawo baramuha imiti ku buryo iyo miti iza gusubiza ku gihe cyangwa iza gusubiza ku rutonde uko ubwo bwonko busanzwe bukora mu gutunganya iyo misemburo. Ariko rero icyo ntikiba gikwiye, kubera mu bisanzwe kugira ngo umuntu arinde afatwa n'ikibazo cyo kwibasigwa canke kuba umucakara w'ibiyayuramutwe biva ku bintu byinshi, kuko turavuga ibintu bijanye n'amagara yo mu mutwe, hariho ibiva ku ngorane umuntu yaba yaragiye aranahura nazo. Nk'akarorero, hariho umuntu aba yaragize nko mu bwana yaragize amatraumatisme, yaragize abavyeyi babana nabi canke ibi vy'abajene, ugasanga yakuze afise nk'ico no kwita mu gifaransa envie affectif, ataronka urukundo rurya rwo mu muryango rukwiye, agaca rero agenda ni nkukuzuza hantu ubwo rukundo rwo mu muryango rubuze, akaja kuguzuza n'itabi cyangwa akaza kuguzuza n'urumogi canke n'inzoga nyinshi. Hariho kandi abagabo canke abagore, kuko birashikira naho societe zacu zisa nizerekana yuko abagabo aribo banywa cyane ivyo biyayuramutwe, ariko n'abagore barajamwo. Hari igihe usanga nko mu rugo umugabo n'umugore babanye nabi, ugasha usanga umugabo cyangwa umugore kubera abanye nabi n'uwo bubakanye acamera nk'uhungira mu kabare. Hariho nk'akabari uzumva nk'umugabo ariko aravuga ati none no musi abonye abandi bagabo bariko barataha ati musize ngaha je nyene, ndikuvuga yuko yumva umengo hagutaha muhira kuja kuraba umugore wiwe yofuma yigumira mu kabare, ndikuvuga za nzoga zaje gusubirira ya migenderanire afitaniye n'umugore wiwe, hakuja kuraba umugore yofuma. Ndikuvuga yuko mu bisanzwe abasigaye yubatse n'izo nzoga, canke asigaye yubatse n'iryo tabi, canke asigaye yubatse n'ubwo rumogi. Hanyuma rero hari na stress z'ubuzima bwa misi yose. Urabona ubunye hari ibintu byinshi bituma umuntu agira stress, ugasanga rero umuntu agiye kwita kw'ico kintu kugira ngo aje kugwanya iyo stress yo mu buzima bwa misi yose. Hanyuma kandi hakaba n'agakuku abagenzi, burya abagenzi dukunda kugendana bashobora gukoresha ivyiza nkuko bashobora gukoresha ibibi. Ufise abagenzi banywa ibiyayuramutwe, ama chance menshi yuko nawe ubifata aba ahari. Rero turavuga kuvura umuntu yamaze kusinzikazwa canke yamaze kuba dependa n'ibiyayuramutwe, bisaba ko bamuvura bakoresheje ubwo buryo bwo kwa muganga. Ndiko ndavuga kuvura ubwonko, mugabo bakongera bagaca baza no kuraba nk'ico no kwita ama circonstances déclenchante ya ico kintu, ibyo bintu byatumye ubwo buzima bwiwe bwa misi yose bwatumye aja kugwa muri ivyo bintu, bakaja kubugira ko nk'ico no kwita nka psychotherapy. Nukuvuga bakaraba kunyene bamufasha. Ubwo bufasha nabwo rero nukumutuma we nyene
yumva yuko ategerezwa kumenya ukungene yitwara imbere y'ivyo bintu bishobora gutuma asubira gufata ivyo biyayuramutwe. Nk'abo bantu usanga bafata ivyo biyayuramutwe mwavuze hari mwavuze ivyerekeye ibinyobwa by'inzoga, mwavuze ibintu by'itabi eka n'ibindi vyose. Mbega none umuntu kugira umukingire izo ngwara umuntu yo mukingira gute? Tuvuze gukinga numva duca tugaruka ku ivyo bintu bituma ivyo biyayuramutwe abantu babi konsoma. Icambere cyo kigoye, ikintu cambere kigoye urumva ubwa mbere cyokozwe nuko societe yovuga iti ibiyayuramutwe reka tubikure. Mugabo rero ico naco ico nikindi kintu cyo kwiyumvira ko cyane gose kubera hariho ukuntu bivaye n'imico usanga hariho ibiyayuramutwe womengo biri novuga nko mu gifaransa biri socialement toléré, no kuvuga societe ibona ko ari ibintu bisanzwe. Nk'ubu urabona guhamagara umugenzi kugira muganire ufise agacupa muhurirako nico kintu ca mbere no kwita cingenzi kugira ngo umuntu yage muhuza. Urumva wona umuco uri mu Burundi murabona kungene hajamo n'ibintu bijanye n'ubucuruzi. Urabona nka Bravo nk'umunsi boyugara nibaza yuko amafaranga yinjira mu gihugu hariho hoba impact nini cyane gose. Umva ico ni kimwe mugabo urumva anya bica bisaba yuko umuntu abantu basigara bajera bigwana ko mu miryango kurera abana neza, abana kabahereza iyo affection ikwiye. Uretse yuko kandi no ngaho hari indi deba kubera hariho abana benshi baronka affection irenze nayo nyene ikabatuma baja kunywa urumogi. Ni ibintu birebi murabona cyane birakunda kwibonekeza mu mafamiye yifise cyane gose aho umwana akora bamuhereza ivyo ashaka vyose hanyuma mu nyuma acabona yuko vyose bimurekuriwe. Urumva ni byose bikorwa mu ndero duhereza abana bacu. Umwana ukamu responsabiliza no kuvuga ukamwereka yuko ari wategereza kugira uruhara mu guhitamwo ibintu by'ubuzima bwiwe bwa misi yose, mu guhitamwo abagenzi, mu guhitamwo ivyo yihereza, mu guhitamwo ivyo afungura. Hanyuma rero ikindi kandi kigoye naco ni kica stress yo mu buzima bwa misi yose naco nyene kiragoye. Mugabo ikindi gikenewe nuko kitaraza mu muco w'abarundi ni kuja kwa muganga. Aha mwino minsi hariho amakabine, ibigo by'abantu bize ibintu bijanye n'inyifato biriko biragwira buke. Nibaza yuko nka kurya duhora tugenda kwa muganga rimwe utaragwara cyane, iyo ubona ufise ikibazo urashobora kugenda kwisuzumisha kugira ngo umuntu yize ibintu bijanye n'ingorane canke n'amagara yo mu mutwe agufashe ukungene ushobora kwigenza mu buzima bwawe bwa misi yose kugira ngo ukinge ingwara canke ingorane zimwe. Nk'ibyo byose mwagiye muradondagura, numvise ko atari byiza ku byerekeye ubuzima bwa kiremwa muntu. Mbega none impanuro wotanga ni igihe? Impanuro ya mbere niyo kuja kwa muganga. Hanyuma ikindi gikomeye mu bisanzwe iyo umuntu yamaze kwitwa yuko yamaze kwibasigwa canke kubumucakara canke kuganzwa n'ikiyayuramutwe, kenshi usanga kubwiwe wenyene ari ikintu kigoye cyane gose kugira ngo ashobore kuvyivanamo. Ahubwo impanuro nini cyane ahanini no yihereza abantu baba bari hampande yiwe, dukuvuga umuryango, nimba ari umuntu yubatse wo bubakanye, nimba ari umwana w'umujene abavyeyi biwe, nimba ari umuntu akora ahantu ku kazi umukoresha we canke abo bakorana, kuburyo avuga ati kuburyo abo bantu bavuga bati reka turondere kungene uyu muntu tumuba hafi, abantu bakamubaza ingorane afise, bakarondera kuja kumufasha cyane, kumwitaho, kumuba hafi gusumba, kubera wewe muri rusangi ingwara yo mu mutwe muri rusangi kenshi
umuntu ntaheza ngo amenye wewe yuko ayifise, uretse yuko abandi aribo baheza bakabona yuko uwo muntu afise ikibazo. Arashobora kubona yuko afise ikibazo mugabo akiyumvira kunyene yobivamwo bikabura. Muramaze kumva nawe umuntu ariko aridoga avuga ati mbe bashaje ikintu kizompebesha itabi ni giki, uno musi agaheba, ejo agaheba, hirya ejo agaheba, mugabo umunsi ugira kane canke inyuma y'indwi ukazibona birasubiye biranse, akaja muri ico no kwita cercle vicieux, bikazokwanka yuko ayivamwo akaguma atuna ngahonye. Umva uwo muntu yuko abakeneye cyane cyane ubufasha bw'abandi bantu gusumba uko yifasha wenyene. Ari naco gituma duca tuvuga tuti ashoboye kwijana kwa muganga canke abagenzi bashoboye kumujana kwa muganga. Hamvuze kwa muganga shatse kuvuga cyane cyane ku muntu ajeje ibintu vy'inyifato, ni waheza agaca amenya kungene agira n'ama reference akarungi ku muntu ati wegenda hariya umenye bamenye kungene bagufasha. Sinzi ko ariho kandi kajambo gukongera ko ubwa duheze kino biganiro. Mu guheraheza nashaka mvuge yuko ikibazo c'ibiyayuramutwe ni ikibazo cibonekeza cyane mu gihugu cacu. Ubu uri kuraraba n'ugwaruka ni rwinshi rwihereza ibiyayuramutwe, hanyuma rero ibiyayuramutwe bikaba bifise ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu. Nkuko nari mpeje kubivuga, biragoye yuko umuntu yiteza imbere ibintu bizima mu gihe yamaze kwibasigwa n'ibiyayuramutwe. Hama ndakigarukeko kuvuga yuko ikintu ari kiyayuramutwe bivana n'ivyo societe yemera canke itemera. Nukuvuga nka produit imwe ashobora kuba kwitwa ikiyayuramutwe ngaha mu Burundi, mugabo wagenda nko muri Cuba hariho nk'ahantu nk'urumogi usanga ari ikintu kitabujijwe cyane, ugasanga nk'inzoga. Hariho ibihugu kuzinywera ku mugaragaro mengo ni ikosa, mugabo n'ahandi usanga biri tolere. Bivana n'ivyo societe yemera. Nukuvuga ngarutse kuri vya bintu navuga kare, kumva yuko ubuzima bwawe bwamaze kuja mu minwe y'ico kiyayuramutwe, nkuko mengo si wowe ugifise mu minwe, ahubwo nico kigufise mu minwe. Hanyuma rero mu guheza nibaza yuko ngira ngo tuca kiba nk'ikiganiro cyangwa ibiganiro bizokurikira, tuzoganira ku bindi noshira mu migwi y'ibiyayuramutwe. Ubu no musi twavuze ibiyayuramutwe bijaye ku bintu umuntu yihereza nk'ico no kwita les dépendances avec produit. Mu nyuma tuzoheza tukaganira n'ibindi biza mu buzima bwacu ugasanga birabubangamiye. Nk'ubu urabona hariho vya telefone, urashobora kugenda ahantu ku kazi ugasanga umuntu aramaze isaha yose ku telefone, vyase yuko ava ku telefone, ugasanga abantu batonze umurongo bamurindiriye kugira ngo babatunganirize, mugabo ugasanga telefone niyo yatumye akazi gahagarara. Ugasanga ugiye mu muryango, ugasanga umugabo ari ku telefone, umumama ari ku telefone, abana bari kuri ekra, ugasanga ubuzima bw'umuryango mengo bwabaye bwamugaye, bwabaye paharize. Hariho n'ibindi vyinshi amafilme hari n'abari amafilme pornographie, ugasanga ntibikunda yuko ayipasa. Hariho ibindi biharabu vy'amaje d'argent, ibi bita vyo gutigira, vyo kubetinga no kugira gute. Ibi vyose ni ibintu bija mu vyo sinzi ko novuga ibiyayuramutwe nk'ivyo twadeje kuvuga, mugana navyo urumva yuko bijana mu uwo mugwi w'ibintu biza gufata umuntu bikamushira mu kato, umuntu akamucakara wavyo ku buryo bishobora kugira ico vyishe mu iterambere ryiwe hamwe no mu iterambere ry'igihugu. Mwumvise rero uyu yize ingene umuntu aza kugira inyifato ari mu kibano canke akorera eka n'ahandi hantu hose umuntu aza kwifata neza kugira ngo arabe kugira amagara meza. Mwumvise na cane ibinyobwa, ko hari ibinyobwa bimwe usanga vyonona ubuzima bwa kiremwa muntu, na cane abantu bakabifata ntibigerere, ugasanga abanyoye vyinshi bigatuma bibonona. Abamwe itabi ryinshi ugasanga atafunguye, atanyoye itabi ntashobora gufungura. Ibyo byose rero biri mu bintu vyonona ubuzima bwa kiremwa muntu, bikavamwo bikanamuzanira n'ingorane.
nibaza ko tuzosaba kumuhamagara kandi kugira ngo ashobore kudusigurira neza ku kiganiro kizokurikira. Hama mwese mukunda Agaseke BTV ntimuje kure, mwumvise yuko byinshi yabivuze ngaha, naho bigoye guheba agacupa. Murazi ko abarundi turakunda agacupa, reka naho gatabi nyine turagafata, mugabo rero mugafate mwigerera naye handi hoho muzoba musanga amagara yanyu ageze kure. Hano rero nco duhereza kino kiganiro twako turagirana n'uyu mutumire w'iteka, tukatubwira ati akabaye.